madamu nukuri amakosa nukuri mutabare kosa nukuri ataye kosa yo mana yo kosa nukuri ndababaye cyane ndababaye mana nukuri utabaye kosa turabekoyota kosa rarushi aya n'amarira y'abo mu muryango wa Nshimirimana Consolate yaratabaje yarabuze uwumutabara. Ikibabaje n'aba bantu bamutabariza ntibazi n'izina ry'ikigo camurungitse muri Arabia Saudite. Ngo mbasabire abantu muriko murankurikira mubanze mumbwire izina ry'iki kigo muri commentaire canke inbox, ndazi ko muri benshi mukizi canke mwagiciyemwo. Nimba mwavyumvise neza, babwiye uwamurungitse yavuze ngo uwo mukenya yamwakiriye ngo ni umwana mubi. None ivyo birakwiye? Twe ivyo nivyo dushaka? Ikibabaje nuko ntibazi ikigo camurungitse. Iyi niyo foto ushoboye kuronka, urabona ko ivyandiko bitabona neza. Iyi ni impuzu yari gashira Yitwa hano, gute? ivyandiko ntibibona Gute? neza. Yitwa gute? Ndababaye nukuri, ndababaye Ikosa ndabigutuye. rikomeye mukoramwo abantu mwe nukuri. Aba bantu mutabaza, ibaze kuba utazi n'ikigo cakurungitse. Reka mwumvirize amajwi y'ubukonso, nawe ubwiwe ntiyigeze abivuga. bitema amakubwa mbajije gutera ijya foto wampaye ndayirungikira madamu mwadusafirisha madamu ujya dusafirisha ndamurungikiye n'amawodiyo ndamubwiye nabi acavuga uyu mukenya yamwakiriye ngo ni umwana mubi je ndamubwiye nimutabare uyu muntu ataye twamuze mutabaza kosa arambabaje oh mana kaka Maria saizi uko salama? Kaka mie niko na matatizo. Jana bosi anataka kuniua, nikafika natoroka, nilipitaga mkioo cha gari, sijui kwenye alikuwa ananibeba kuniuia. Nikafika natoroka mkioo cha gari, nikakimbia mu barabara, ikanikamata. Sasa polisi ilai inanifikisha kwa ofisi nao wako wananiambia ngo asengo nitafute hela kunirudisha kunyumba. Mimi nawaambia kunyumba hakuna hela. Sema nitafutie kasi kwenye ndazani katumika hata miezi miwili nitumikie hiyo tike ya kunirudisha kunyumba. Bana faka ngo niwaambie wa kunyumba ngo batumane tike. Sasa hiyo tike ndaitoa wapi mimi? Chenye nilikuwa nakuomba kakaangu ufuatilie watoto jumie, sijui mwisho wa maisha yangu itakuwa ni wapi. Ufuatilie watoto kaka yangu, japo kutakuwa unioni tena kulaini. Utafute watoto kaka, mimi sina ingine gisi. Yavuye mu Burundi azi ko agiye kurondera amaisha y'abana, mugabo akabwira musaza wiwe ngo amucungire abana. Avuze yuko yavuze mu rurimi rw'Igiswahili yuko umukoresha wiwe yaragiye ngo kumwica, ngo yamuboheye mu modokari n'ayandi mawodiyo yampaye avuga ko yamufungiye muri kapo inyuma y'imodokari hari inyuma, hanyuma ngo amujanye ahantu mu gahinga, nimba yararindiye abantu baza kumufasha kumwica, hanyuma ngo abona yamwugaraniye ahantu mu gahinga mu modoka, ngo bagira urugendo rurerure aca aramena ikiyo c'imodoka aca ariruka, hanyuma aca yishikana ku gipolisi, igipolisi kiramutora, nuko
iki gipolisi nico cakoze ibikurikira vyose, nibaza ko arico camufashije kugera kuri ofisi aho agorewe aya magorwa yose. Mumbabarire gutabaza kubi rero k'uyu muntu, ibaze kutavuga n'ikigo cakurungitse imisi yose mu gutabaza, tangira uvuge ati ndabaramukije nitwa, wivugira amazina. Ivyo biramfasha kubona ko inkuru ndiko ndatanga ari iz'ukuri, kandi n'uwo muntu biroroha kumutabariza no kumutabara. Amazina yiwe amazina yawe yavuge, iso na nyoko, intara n'ikomine n'umusozi vyose wavukiyeko, uce uvuga igihe wasafiririye uva mu Burundi uja muri Arabia Saudite, wongereko izina ry'ikigo cakurungitse, amatariki n'ukwezi, uce uzana na kirya gifoto ca rurya rushirahamwe rwakurungitse, naco kindungikire ngaha kugira tumenye abantu bazogutabara. Nk'ubu rero bano bantu bamurungitse babonye no kw'ifoto batagaragara barinumira kuko ntibibaraba, none abantu batanazwi erega ntibabakunda ivyo mubimenye, bari muri bizinesi, ivyo bemereye leta ko baje kubakorera sivyo bakora, bari muri bizinesi, ivyo muhura navyo ntibibaraba. Bagize Imana bakabona n'ifoto yabo ntiyabonetse ngaha, ko ariyo iza guhava, ahubwo iryo shami riza guhava rifasha kugira ngo umuntu atahe, ntacyo bibonamwo. Nasavye umuryango wiwe ivyo bintu nimuvyitwararike, bavuze ngo ntavyo bazi ngo ntayo bafise, mubwongera nabo baracayirondera. Ubundi rero reka twumvirize izindi audio. Salama kaka, mimi nimeamka salama, lakini kwa sasa tuko tunaongea, mimi niko na shida kubwa kaka, niko na shida kubwa sana. Hawa watu walirawa wananibadilikia, hawataki kunihemba. Yani jana tumeshwana kuhusu malipo, nikawambia mimi na wadai miezi miwili, mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Hizi hela zenye mnasema ngo mnataka mwende kutumana ni za mwezi wa 4, sio za mwezi wa 5. Kaka wameapa wakasema kama ni za mwezi wa 5, na japokuwa mwezi wa 5, mwezi wa 4 hawakunilipa. Tukaingia mu vitu vya fujo, nikabiadisia mama mwenye alinisafirisha, akanambia kama takuya kuongea na huyu na huyu mabuja wangu jua mueleweshe. Paka sasa sijapata jibu. Kwa hii sana dakika tuko tunaongea, mimi niko mahali mbaya kaka yangu, niko mahali mbaya, yani sijui cha kufanya na cha kuacha. Mimi nimeamua kusimamisha kazi, tukielewana nitaendelea kazi, tusipoelewana nitawaomba wanirudishe ku ofisi. Ndio wenye mimi naona. Kuri iyi audio ya nyuma avuga yuko yariko abwira musaza wiwe mu rurimi rw'igiswahili yuko abantu biwe akorera bahindutse, kandi bamuheraniye amezi 2 badashaka no kumuhemba. Yarabishuje ivyakurikiye, murumva ko atari vyiza. Hanyuma avuga ati ashaka guhagarika akazi. Yahagaritse akazi agenda batayamuhaye arahagarika akazi, hanyuma bamujane kuri ofisi. Kumbure barahagaritse akazi rero, hanyuma bacamujana aho kumujana kuri ofisi, ahubwo sebuja apanga kuja kumugirira nabi kubera ko yahagaritse akazi. Ibi rero ni ikosa rikomeye cane mu bigo birungika bano bantu, kubera ko murumva ko badaheza ngo babiteho babatabarize iyo bahuye n'ivyago nk'ibi babakurikirane. Hari ibigo bibiri vyanyemereye ko bizoza birakurikirana abakozi, no kuri bavuze ati twebwe turiko turategura porogaramu y'ukuntu buri ndwi canke buri kwezi tuzoba tuzi amakuru y'umukozi, kandi twaba dufise na record y'aho tubikorera. Ati mw'ico gihe rero tuzoguhana nimero zaho murya rugo urya muntu arimwo, kandi tuzorekurira umukozi gutunga telefone. Ibi mwanashaka niko baba baravyemereye na leta erega, yuko uwo mukozi azotunga telefone, mugabo ntayitunga, ntibavyemera kandi barabesha. So rero muntunge ngende mu vyambo ndabe ko uyu muntu twamutabara, kandi ndizeye yuko tuza kumutabara. Ababishoboye mwese mumfashe. Consolate atahe. Consolate mumva ko afise umuryango, afise abana, yahuye n'ibi vyago, we yishakira akazi baramwankiye ko bageze aho bamufata nabi. Mukuri murabizi ifoto yiwe kera uko yari ameze, murabe n'ubu, muce mumbwira ko hariho umuntu yokwipfuza kongera gusubira muri Arabia Saudite. Aya mashirahamwe akora bino bintu nukuri
aratukisha igihugu. Ibi nzo ndabivuga gutyo nyene muze mumbabarire. Aratukisha igihugu kuko uh, uvuze ko umuntu umurungitse muri Arabie Saoudite kumuhindura ubuzima ukabona yabaye gutya, ikintu wokora woba kumutabara ushaka kumutabariza. None ibaze umuntu adashobora no kwiyumvira vyibuze ngo atabarize umuntu nk'uyu kandi ariwe yamurungitseyo, urumva ntabinezwe? Ibi vraiment wapi, nukuri bino bintu birababaje kweri. Murumva ukuntu umuryango wurira kandi nawe wurira muravye ukuntu ameze. Yari umufasoni afise uburanga mugabo ubu murabona ukuntu asigaye ameze kweri, ibihere, fonda nyene sha umva cyakoze amagara n'amazi. Ndababaye vraiment. Bakunzi banje nk'uko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline 257 61 99 79 49. Mu kubarangira neza, raba muri iyi video, murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000. Muhishikiye mushobora kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200. Abafundi bagahembwa 1,300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 49. Je inimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha 358 Iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026.